Amahoro y'Imana bane namwe, amahoro y'Imana bane namwe bantu b'Imana. Turabakunda, Imana ibakomeza. Murabizi cyane hari igihe nibanda kuri bya bintu barimo bavuga ngaho byitiranywe n'abaprofete. Nibyo cyane je nibanda ko, ariko iyo bino ngombye kubitanga ndabitanga, kandi nkuko ndabivuga ivyo M23 wigwanira agenda vyumva. Kisize kwigira ndacishuza. Ivyo Rwanda ndavyumva, sinzigira ndavyishuza n'umunsi n'umwe. Ivyo Rwanda ndavyumva ijana kwijana. Ivyo Rwanda ndavyumva sinzokwigira n'umunsi n'umwe ndavyishuza. Ibintu nzokomeza mbivuga ndabivuze kuko hari abarundi baguma batera amajambo ngaho batumva n'ibintu ngaho ndiko ndavuga. Ariko je ntibizotuma nanka umuntu uzo kumva yuko anyase kubera mbivuze ko ntaco. Hari amagari bigeze guca mu Kirundi ngo bavuge ibisongoye iminwe, ngo bavuge ibigoramye imihoro ikarakara. Rero je bimaze igihe uriko birantangaza, sinumva uburyo umuntu ashobora kuvuga ibintu buri muri Kongo abarundi bagaca batangura kukokereza ngaho ibitusi nko kumengura bavuze. Numbaza yuko Kongo yacitse Burundi. Ariko nimba Kongo yacitse Burundi, mureke bavyemere baze barasebera hamwe nta kundi. Hariho kare abambajije bati none Moses bijya mbere wavuze bijya kare wavuze ngo bari yabishikanye ngo sivyo, ngo ntabo wazalendo bavuga ikinyarwanda barabandi ba mbere jo uwundi mugwi wa mbere jo wazalendo wishikanye kuri M23 harimo bavuga ururimi rumeze nk'ikinyarwanda kavuga ikinyamurenge, bavuga ikinyamurenge. Ntibyo nibisanzwe kubimenya. Ntaraje ku muriri wa kano ka video kugira ngo ndakababwira hano nk'ababajije ngo none ngo M23 ngigeze kubera hariho abarundi bamwe buzuye ububeshi no gushuragiza ububeshi gusa gukoragiza ububeshi ngo urumva ngo bukavu yose ngirafashwe ngo bukavu yose ngo nagoma ngo birafashwe ngo burundu kandi bakavyemera cyane ngo nivyo. N'ubu muze kuraba ngaho bindi ko navuguza kumva abantu sareka tandi kindi cemeze bazane ngaho cyo kubivuguruza. Je nibisanzwe turayimenyere ngaho ngo umukozi wabo ntabwo umukozi wabo tubete bwisha ukuri. Duhere ku ngwana hereye mu gitondo M23 ngaho yatangiye kugwanira amasisi muri za masisi niho ngaho yatangiye kugwanira, hanyuma nagwana kugeza aho bita umuntu ze Rubaye niwe habereye ingwani ikomeye gose cyane bure no ku mupaka batanganyika. Batangiye guhakoza ukuguru ngaho mu Bwenge. Impamvu uvira batarajyamo cyane murabizi ko hariho ivyavuzwe mu bintu bijanye no kuganira n'u Burundi ko batagomba kwegereza cyane aho hantu babanze bahihorere. Hanyuma ariko FARDC na wazalendo bakomeza bagenda kubavyonga nk'abegera amasisi ahantu M23 yari sanze iherereye. Raba bagiye kugwanira ngaho hari umuntu ze Rubaya, maze bagenda kugwanira aho bitangungu bavuyeho bagera Gatare pana mu Butare mu Rwandoya. Gatare naho nyene umuntu ze mu mpera hasi iza masisi. Hanyuma abandi nabo bariko baragwana n'aba M23 barabandi bavuye ahantu bitwa hepfo ya Warikare begereza kuri Gasebeli nimbare Gasebeli. Mwumve hari Gasebeli zibiri, hari Gasebeli ya masisi hari n'indi Gasebeli ya Warikare. Kindi ko mvuga rero ntuze Gasebeli ya Warikare ntabwo ndi kumvuga Gasebeli ya masisi. Naho hari ntambara rero igwiriye cyane naho bitagwashe. Aha hose n'ahantu hagiye harakubitirwa abantuze FARDC hamwe n'abawazalendo. Hishwe beshi abatari bake barafatwa, abandi nabo babonye bikomeye ngaho bahisemo kwishikana. Abo rero bishikanye naba ngaha bafite colonel wabo bita Augustine nde ngaho. Nabamubona hano nabamubona ngaho bawazalendo harimo n'abaFARDC bamwe bahisemo kuyamanika biyikuraho hakiri kare baca bagenda biyunga kuri M23. Ngomba cyane bumvisha video muyumvuriza bumve igifaransa muravyumva, ariko nabasiguriye point y'ikintu ngo kubagurisha arico amazina arimwo amatariki makete umugenerale baramuzi Augustine baramuzi kiretse ngira umuntu mushasha atamuzi niwe yabihakana ngaho. Ariko kugira ngo ndamumvisha ino video arabavuze bati M23 igabe ntife kubemerera tubona umutego gire gute
ndakeka yuko M23 atari umwana, nce ndabikeka, kandi ndakeka yuko n'igihe baba babakiriye ntibabemerera yuko bakorera hamwe, kuko bagiye kwiyunga bagakorera hamwe bakadukana akajagari ngo barasana, kuvuga ngo bamwe bazokwakira babiri hariya bongere bacungira amatelefone yabo, mbere binashobotse babake n'amatelefone kugira ngo ntibaze barahanahana ibiganiro bati tugeza aha turaha biruku, babaka amatelefone bagira focus y'akazi. Ibyo ndabizi ko M23 ubwabo ibizi, rero ntawe upfa kwinjira ngo bagiye guca ngo bakina akantu, babashinga ijisho, birazwi abashinga ijisho cyane. Muze barabone we habonetse umukoroneli yavuye muri FARDC akaba ari koroneli, aba bodyguard benshi bazaba bamukingiriye, uzosanga harimo n'abanyamurenga cyane, barabizi nabo barabizi ujya sibigugu. Reka mubizi kano kavuta ariko arabisigura ngene abisigura mu ikete umugenerale Auguste asigura ingene yavanye n'aba wazalendo bandi hamwe n'abandi ba FARDC baca bariyunga hamwe, bano ba wazalendo barayamanika kubera intambara nababwiriye ngaho yari yabashegeshe muri Gwashi. De la résistance, FCR en sigle, bureau politique. Déclaration politique numéro 002 bar FCR bar BP bar 2025 portant adhésion du FCR à l'Alliance Fleuve Congo bar M23. Nous, leaders, membres fondateurs du Front commun de la résistance, FCR en sigle, basé dans le nord et le sud Kivu, vu la mauvaise gestion du pays par le régime de Kinshasa, caractérisé par des promesses non tenues, le détournement, la dislocation de l'unité et la cohésion nationale, les violations des droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme, vu la situation sécuritaire chaotique dans laquelle se trouve la population de la partie est de notre pays, considérant la situation sombre de la politique actuelle de la République démocratique du Congo, dont les gouvernants de l'Est et les gouvernés mourir dans plusieurs entités du pays, notamment Beni, Lubero dans le Nord Kivu, ainsi qu'à Ituri, suite aux exactions des ADF MTN et les FDLR dans le Rutshuru, considérant la mauvaise volonté des autorités du pays de ne pas prendre en compte les multiples sacrifices des groupes d'autodéfense en leur privant la logistique pour une défense de l'intégrité du pays, prenant en compte le comportement d'une haute trahison des FARDC qui, au lieu de défendre la nation, s'étaient transformés en des commerçants et des trafiquants de minerais, étant donné que leur manière de se retirer dans plusieurs entités sans motif, en pillant, violant, tracassant la population, prouve en suffisance que les FARDC sont ennemis numéro 1 de la population de la République démocratique du Congo, entendu que nos éléments appelés Wazalendo, réunis au sein du FCR, ont une mission de défendre l'intégrité territoriale et défendre la population avec les dirigeants dignes de foi et conscients de la souffrance de la population, vu notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vu la nécessité et l'urgence. Déclarons, article 1er, à dater de ce jour, nous nous désolidarisons des FARDC suite à leur trahison et leur donnons 24 heures de se retirer dans les entités sous contrôle du FCR. Article 2. Nous portons à la connaissance de tous que nous marions notre élite à celle de l'Alliance Fleuve Congo Bar M23 pour aborder une vision commune, celle de la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et remettre les Congolais dans leur dignité. Article 3. Nous appelons les autres forces de la résistance de se joindre à nous
en fait de barrer route aux ennemis de la paix. Fait en Bois-Vignois le 7 mars 2025 pour les membres fondateurs FPP-AP, NDC-R-M, Maïmaï Kifuafua. Pour le FCR, Colonel Augustin Darwin, porte-parole.